gatatu heze ari tariki 26 Ruhuma niho twinjira mu gihe c'ikarema. Wari wa gatatu rero, uwa gatatu w'iminyota. Kuri uwo munsi wa gatatu rero ikiganiro twatanze harabajijwe ibibazo vyerekeye ukwisigisha iminyota. Uwo mugigwa wo kwisigisha iminyota akaba ari umugigwa wa liturgia. Hanyuma turaheza haraba n'ibibazo rero vyahabajijwe kubera vyari vyinshi vyerekeye uko uwo mugigwa wo kwisigisha iminyota bene amajambo nyene bijana. Hanyuma bene ingene twoba mu gihe c'ikarema. Rero ivyo bibazo bitari byashoboye kwishurwa, bimwe bimwe nivyo nza kwishura. Kubera iki mvuze ngo bimwe bimwe? Mvuze bimwe bimwe kuko burya ubu butumwa iki gisata turimwo kirimwo ibice bibiri. Hari ico bita inyigisho nkomeza kwemera. Inyigisho nkomeza kwemera niyo twovuga haraba bayivuga mu majambo y'ururimi rwo mu mahanga bahinduye bakavuga ngo ni katikisimu, ariko ni inyigisho nkomeza kwemera, itukomeza kwemera. Ivyo rero tukabironka ku munsi wa kane, ni cya kiganiro cyo ku munsi wa kane arico kiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera. Iki cyo kuwa gatatu ni kiganiro ca liturgia. Kumbure rero yego birafatanye uko ari bibiri, mugabo kubona twashimye yuko ibi biganiro bibiri biheza bikaba bitandukanye mugabo bigaheza bikuzuzanya, nuko rero muri kiganiro twoheza tukaronka umuco kuvyerekeye liturgia. Liturgia nayo no kuvuga ukwemera duhimbaza, ariko nkuko tuvyumva muri ayo majambo atangura ikiganiro avuga ati niho icungurwa ryacu ribandaniriza, kuko Yezu yarabiranguye koko, byararangutse by'ukuri, ariko twebwe tutari tuhari ico gihe. Natwe yadutegekanirije uburyo muri Ecclesia ingene uko rukiza rwarangutse ku wa gatanu mweranda ku musaraba ni mu gihe c'izuka, ko natwe rudushikira mu guhimbaza kwacu. Ndahera rero ku kibazo ca mbere cabajijwe na Lambert Ntakarutimana. Yavuze ati ni gute twoba mu gihe c'ikarema. Abandanya agira ati mwikarema duhamagarirwa kwitwararika aboro. Ni Dominika ya kangahe yahariwe aboro? Rero nkuko niko ndabivuga ntihari ibyo dushobora kuronkera inyishu muri liturgia, ikiganiro ca liturgia n'ibindi turonkera inyishu mu kiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera. Ego igihe c'ikarema ni igihe ca liturgia. Igihe ca liturgia rero ico gihe c'ikarema no kuvuga uko twokibamwo, nuko nyene Ecclesia bidufashamo kubibamwo. Hari rero izo nyigisho nkomeza kwemera zidufasha kugira ngo dushobore guhimbaza neza, ariko hari rero n'ibindi uko duheze tukabibamwo, kuko burya abantu baribaza mbere twaravyumvise no mu gisomwa kiraho cyo mu gitabo c'umuhanuzi Isaya, aho bavuga bati twisonzeshereza iki kutabibona. Hanyuma Imana nayo ikavuga iti bicishije ku muhanuzi atukwisonzesha nk'uko mwibaza yuko ariko kunshimisha. Hama gaheza kerekana kwisonzesha ko mushimisha. Natwe rero mu gihe c'ikarema ingene twokibamwo mu buryo bwa liturgia, hari uko ivyo dusabwa kumbure usanga tudatahura, naho twoheza tukabironkera mu nyigisho nkomeza kwemera. Ni nko kuvuga kubera iki Alleluya itavugwa mu guhimbaza kwacu, kubera iki Imana inahazwe mu ijuru itavugwa mu kuninahaza kwacu, kubera iki usanga n'uburyo bwo gushariza mu ngoro y'Imana cyane cyane impande ya altari nabyo nyene ugasanga hakoreshwa amashugwe make cane atari ibintu byo bitangaza. Kubera iki tubaho muri ubwo buzima nyene mu guhimbaza kwacu atari novuga harimwo ubwo buryo bwo kwigaya bwo kwisubirako, niko no bivuga, kandi arico umugirwa
wo kwisiga iminyota wadufasha kwibabaza. Hariho abavuga ngo ni penitensiya, no kuvuga kwishura, kwibabaza, aribyo n'ibisomwa amajambo y'Imana dufasha. Rero hakaba nka liturujia, mu buryo bwa liturujia ni muri ubwo buryo bwo guhimbaza ikarema tubibamwo, mugabo harimo n'ibindi inyigisho nkomeza kwemera iheza ikadufasha. Kumbure rero ikindi kibazo yari yabajije cerekeye aboro, naco na kirekeye abo abazotanga ikiganiro mu nyigisho nkomeza kwemera. Nagira rero ngo nje ku kibazo undi yabajije kumbure cerekeye ikiganiro ca liturujia, ngo kuja kwisigisha iminyota utireze ni icaha. Arasubira arabaza ati kwisonzesha no kureka kurya gusa. Rero iki cambere aho abaza ati kuja kwisigisha iminyota utireze ni icaha, aha hari ico nagira ngo rero mbanze ngaruke ko, nuko urya mugirwa wo kwisigisha iminyota n'umugirwa wa liturujia, ariko kwirega si umugirwa wa liturujia gusa. Kwirega bidufasha kwitegurira guhimbaza vya liturujia, ariko si umugirwa wa liturujia. Muti none ko mwama muvuga ngo liturujia ni iki? Liturujia ifise insiguro nyinshi, ariko mu majambo make ni igikorwa ca Kristo umusaserdoti bene umubiri wiwe ari we ekleziya. Iyo tuvuze ngo Kristo umusaserdoti, no kuvuga yuko haba hari uri mu kibanza cha Kristo, ni kuvuga ari, sinovuga ngo ari mu kibanza kuko nkoresha iryo jambo ikibanza, no kuvuga ko kumbure niryo ntirikwiriye cane, no kuvuga ko abari mu Yezu wenyene niwe ariko araheza muri we. No kuvuga rero n'umwepiskopi, umusaserdoti, umudiyakoni, abo baronse isakramentu ry'ubusaserdoti mu bice byaryo. Maze rero hakaba na ekleziya, ikoraniro. Rero aha tubibona ko ari igihe duhimbaza amasakramentu. Rero muri aya masakramentu, isakramentu ry'ikigongwe be no gusubiza hamwe n'umukama, iryo akenshi iyo umuntu agiye kwirega wenyene ntiriba ari guhimbaza si liturujia. Ariko hariho igihe muri iryo sakramentu, kandi ivyo biraba kenshi mu gihe c'ikarema, canke bikaba igihe ushobora gusanga hari umugwi uyu n'uyu uri mu mafungo, hanyuma hakagera igihe rero co guhimbaza isakramentu ry'ikigongwe no gusubiza hamwe n'umukama. Igihe rero co kurihimbaza no kuvuga ko umusaserdoti arambara impuzu nyene za liturujia, ikanzu yera, hanyuma agakoresha n'istora isa na violet, nuko nkoresheje urwo rurimi ngira benshi turamaze kurimenyera. Hanyuma hakaba gaheza kagenda bagacana itara, bagaheza rero bagahimbaza, no kuvuga akicara mu kibanza giteguwe nyene, hanyuma agakora imigirwa n'amajambo ategerejwe, hanyuma n'igihugu c'Imana kiri ngaho kikaririmba, hanyuma gaheza gahimbazwa, hakaba ijambo ry'Imana, gasaba ikigongwe muri rusange ko no bivuga. Rero muri ico gihe iryo sakramentu novuga tuba turiko turarihimbaza ku buryo bwa liturujia. Kandi muri ico gihe sinovuga yuko nkuko bisabwa atari hamwe nyene biba bigoranye kugira ngo haronke ikigongo c'icese c'ikivunga, hasabwa yuko hatoba ico kigongo c'ikivunga. Ico kigongo c'ikivunga kiba gusa mu gihe co guhimbaza iryo sakramentu. Rero nkuko yari yabajije ati kuja kwisigisha iminyota utireze ni icaha. Rero twabafashije, kandi ngira ngo no gihe co guhimbaza mwaraje murabibona ko uwo mugirwa naho ikibanza urimwa ari nyuma y'inyigisho itangwa n'umwepiskopi, umusaserdoti canke umudiyakoni, nuko rero biba inyuma y'inyigisho
nyuma y'ijambo ry'Imana. Mu gice novuga mu gice c'ijambo ry'Imana kare, umugirwa wo gusaba ikigongwe usanzwe uja imbere y'igice c'ijambo ry'Imana, cari turije y'ijambo ry'Imana. Ariko kuri wa gatatu riza inyuma y'ijambo ry'Imana no gusigura, niho uwo mugirwa ugirwa, kandi bakatubwira bati ibuka wavuye mw'ivu kandi uzosubira mw'ivu, canke igarure wemere inkuru nziza. Burya rero urya mugirwa, naho benshi bibaza yuko, kandi twakivuze ati yuko wavuye ayo majambo, hariho benshi bayatinya, ariko ayo majambo bavuga ati hakoreshwa ya canke hakoreshwa ya. Rero ubu uye sinzi igituma abantu bayatinya kuvuga ngo ibuka ko wavuye mw'ivu kandi uzosubira mw'ivu, ko Imana ari Imana nawe uri iki, uri ivu. Kandi burya na urya mugirwa wo ku busaserdoti, hamwe abasaserdoti batirwa n'abadiyakoni baryama hasi bagakubita inkuru hasi bakarambara hajya no kuvugana, ndivu imbere yawe ntaco navuye mu mukungugu, ariko uri Imana washoboye kumpa ubuzima uhereye muri uwo mukungugu. Rero nariyibagiye nigira Imana kubera nka kumwe kwa Adamu na Eva bashatse kuba nk'Imana, baranka kwakira intege nke zabo, baranse kwakira ubumuntu bwabo, kuko umuntu ntazi vyose, umuntu ntashoboye vyose, umuntu arapfa, umuntu kandi nukuvuga. Rero ico nico bitwibutsa kugira ngo kuko akenshi turiyibagira, tukigira inzu z'amabuye. Ni naco gihe rero kikarema, iyo tumaze kwigira inzu z'amabuye tukigira ibitangaza, nukuvuga yuko turiko dufata ikibanza c'Imana. Aha rero nivyo uwo mugirwa wari kuradufasha, kandi niwo muri iki gihe kikarema udufasha, kuko Imana yaturemye ikadukura mw'ibumba, mw'ivu, hama ikadukuramo umuntu muzima, ikatubumbabumba, hama ikadushamwo impwemu zayo. Iyo rero niyo koko ikwiye ico cubahiro. Ni naco gituma rero muri iki gihe kikarema kumva n'inzira yaduhaye intumbero zo ko umuntu atishingira ati iki ni ciza, iki ni kibi. Ni navyo rero tuba turiko turigaya, kuko akenshi tuba twarasenze izindi mana, ivyo twita ngo ni Imana, nuko mvuze ngo izindi mana atazi izindi mana zihari, hari Imana imwe, ariko ugasanga twarigize Imana. Ni naho rero uwo mugirwa nico twibutsa. Hanyuma rero hari ikindi kibazo yari yabajije, avuga ati none kwisonzesha nukureka gufungura gusa, ibyo gufungurwa. Ego hari igihe tuvyorohereza, mugabo ijambo twumvise kuri uyu w'Imana, Yesu yisonjesheje ibyo kurya kandi be n'ibinyobwa, kandi ivyo vyerekeye. Mugabo muri iki kiganiro ca liturujia nagira ngo ndababwira ukwisonzesha kwa liturujia uko ariko, hanyuma uko kwisonzesha dusabwa nako nukwa kwinyigisho nkomeza kwemera. Ukwisonzesha muri liturujia batubwira ni ukwisonzesha imbere yo gusangira. Abumva ururimi rw'igifaransa bavuga ngo ni jeûne eucharistique. Kwisonzesha imbere yo gusangira. Uku kwisonzesha rero kwa liturujia imbere yo gusangira no kugira ngo umubiri nawo winjire mu kwakira urukiza. Uko kwisonzeshereza Ukaristiya no kwisonzesha imfungurwa canke ivyo kunywa, byaba ibindi canke n'amazi arimwo. N'amazi rero arimwo. Ivyo rero igitabo c'amategeko ya Ecclesia aratubwira ingene bigenda. Hanyuma rero nagira ngo tubanze turabe n'ingene mbere vyagiye birahindagurika uko ibihe vyagiye birakurikirana. Novuga nk'igitabo c'amategeko ya Ecclesia co mu 1917 cavuga ko ari ukutarya canke ukutanywa ikinyobwa n'amazi arimwo guhera igicugu giciye, no kuvuga saa sita z'ijoro gushika uje gusangira.
benshi rero mu babaye mu gihe c'imbere ya Vatikano ya kabiri barabizi yuko wanyoye amazi wafunguye kutashobora gusangira. Aha rero ni ukuvuga insiguro yavyo niyihe, kuko uyu munsi ibiganiro birata agaciro. Turaja kuyiraba, reka turabe ingene vyabandanije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 957 Papa Pio wa 12 mwikete rigenewe ivyo yise mu rurimi rw'ikilatini Sacram Communionem yashize uku kwisonzesha ku masaha 3 ku mfungurwa n'ibinyobwa biboreza, hanyuma ashashira ku isaha imwe ku bindi binyobwa kiretse amazi. Hanyuma mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri Papa Paul wa gatandatu yaciye rero ayishira ku isaha imwe. Ni naho rero Papa Yohani Paulo wa kabiri muri ca gitabo gishasha c'amategeko ya Eklezia kimwe casohoka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983 kimenyesha mu ngingo yacu y'amajana 919 kuja gusangira yo kwiyimica arico cose niburi isaha imwe. No kuvuga avuze ngo iburi isaha imwe imbere yo kuja kwakira Ukaristiya kiretse amazi n'imiti ku bantu barwaye. Iburi isaha imwe imbere yo kuja kwakira Yesu Kristo mu Ukaristiya kiretse amazi n'imiti. Ikigabane rero kisigura ko abageze mu zabukuru n'abarwaye co kimwe n'abitaho barwaye bashobora kuja gusangira naho boba bagize ico bafata imbere yuko iyo saha imwe kwira. Abo rero barabirekuriwe abageze mu zabukuru, nukuvuga n'abarwaye be n'ababarwaza, abo bararekuriwe yuko bashobora kuja gusangira naho ico kiringo kiba kitarakwira. Igitabo rero c'inyigisho nayo nkomeza kwemera ya Eklezia, igitabo bita ca gitabo c'ikatikisimu casohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 mu nomero yacu y'igihumbi n'amajana 387 kivuga kiti kugira ngo twitegurire ko bikwiye kwakira isakramentu ry'Ukaristiya, abakristo basabwa kubaha ukwisonzesha gusabwa n'amategeko ya Eklezia, no gushira rero umubiri nawo kugira ngo ugire uruhara mu kwakira umukama. Ukwisonzesha kwa Ukaristiya n'urugendo rero rugana ku mukama, rutuganisha ku mukama. Insiguro rero yuko kwisonzesha sinovuga rero ngo ni igihe cyo gusa cyo mwikarema, ariko kugira ngo tuvyumve, kuko uyu munsi uwo mugirwa kandi none sinumugirwa gusa n'itegeko twavyumvise, ariko ni umugirwa wa liturgia, kuko bisaba iki? Bisaba kuja kwisonzesha mugabo bikaraba umuntu umwe harimo inema ziwucamo, kuko burya kugira ngo gusangira kandi kugira ngo bikugirire akamaro hari ibintu bisabwa. Ari ibintu bisabwa. Ubwa mbere igisabwa ni iki? Nuko uba uri mu gihe novuga witeguye atagicumuro gihambaye urimwo. Aha rero iyo utari mu gicumuro gihambaye hari inema, kuko burya gusangira sumugirwa gusa ahubwo hari inema zituma koko tunywana na Kristo. Hanyuma hari ikindi gisabwa, nuko kwisonzesha imbere niburi iyo saha imwe imbere yuko uja gusangira, maze ivyo bigaheza bigafasha kugira ngo umubiri nawo wakire Kristo, winjire muri urwo rukiza, wakire Kristo muri urwo rugendo.
hanyuma ikindi gisabwa nuko umuntu aba afise intumbero nziza, afise intumbero nziza yo kuja gusangira, kumva ko ashaka gutera intambwe yo kugira ngo abe mwiza, yo kugira ngo abe umuntu nk'uko Kristo abishaka, kugira ngo ave mu bicumuro kandi kugira ngo ahinduke. Ikindi gisabwa nuko rero muri iyo ntumbero nuko inyifato iseruka inyuma, inyifato y'icubahiro, kuko hariho abo bice bigaragara inyuma ko batazi n'ibyo bariko baragira. Mugani w'uraho niwe yavuze ati narinzi yuko mba ndiko nakira ibiharage, igihe cyo kwakira ati narinzi ko mba ngiye kwakira ibiharage. Ugasanga rero nta cubahiro afitiye, ukariti inyifato iseruka inyuma, ukabona yuko atari inyifato koko, inyifato iri mu icubahiro. Hanyuma hakaba rero n'inyambaro vyerekana icubahiro uha ugiye kwakira. Ivyo rero nivyo novuga kuri iki kibazo, kugira ngo mu buryo bwa liturujia umve ukwisonzesha twavuga kwa liturujia nuko kw'imbere yo kuja kwakira umukama. Hanyuma hari rero ubundi yabaje ikibazo novuga co kwishurwa muri kiganiro ca liturujia, aravuga ati mu nkuka y'imisa ko tuvuga ngo ndirega ku Mana Data rugira vyose, ngo ntituvuge ngo turirega ku Mana Data rugira vyose kandi ari igisabisho rusange kivugwa novuga mu ikoraniro, ariko twoyivuga. Ariko rero naho twovuga ngo ni cya rusange, muri uwo mugirwa ni ukuvuga n'umuntu umwe abanza akavuga ivyo, akemera ivyo muri rusange. Ni nko kwirega muri rusange, kuko ntiyinjira mu idonido y'ivyo yakoze, ugatondagura ivyo yakoze, ariko umwe wese niwe avuga ati ndemera ivyo nakoze, ndirega. Ni ukuvuga ndavyemanga ivyo nakoze, naracumuye, ndi umucumuzi, naracumuye. Hanyuma kandi agasaba ikigongwe, mugabo agaca asaba rero, asaba yuko n'abari ngaho, abamarayika aberanda n'abari ngaho bamusabira ikigongwe ku Mana. Rero igihe hagiyemo iki cyo gusaba ikigongwe abari ngaho, n'abo bamarayika n'aberanda, ni ukuvuga yuko bitoheza ngo bikunde yuko bica biba rusange. Byosha biba niko rero bikoze, niko biheza bikadufasha kumva kuvyemanga, kandi yuko ivyo umwe wese aba yarakoze biheza bigatosekaza eklezia yose. Nuko rero uwo mugirwa usanzwe umeze so rusange, ntitwavuga ngo turirega, ariko uko bitunganije ndirega, uravyemanga, kuko ivyo nivyo bibuza ikoraniro, ivyo nivyo bibuza ubumwe, nivyo bibuza igisabisho kuduga gukiruruka. Rero kuheza atari umugirwa gusa, ariko kumva yuko aheza uwo wa Kristo akirega muri rusange, atarinze kuvuga ibicumuro mu idonido ku Mana, kuberanda bayo no kubagize eklezia, cane cane ababa baraho muri ako kanya. Hanyuma igiti kibazo naho kumbure kiterekeye liturujia, n'umuntu avuga ati nakoze igicumuro c'ubusambanyi, hanyuma ndacirega, kandi narakoze igicumuro c'ubusambanyi, hanyuma ndacirega kandi sinagisubiriye. Mu gusaba ikigongwe ndoguma ndakigarukako? Oya, ntiwoguma ukigarukako, kuko iyo uronse isakramento ry'ikigongwe ndashishuwemo, si mu buryo bwa liturujia, naho atari mu buryo bwa liturujia, atari ikibazo ca liturujia, ariko ntiwoguma ukigarukako, kuko mu gihe uba wararekuriwe, uba warekuriwe uronse ikigongwe, ukironse Imana ntiheza ngo ikigarukeko, kiretse gusa igihe ushobora kuba wacireze nabi. Ni navyo bavuga kucirega nabi, naco ni kugira gute, ni hamwe ugerageza kugira ivyo ugenda urahishahisha, ukumva biguteye isoni, ukumva utabivuga byose, udashaka kubivuga byose,
nk'uraho yibye niwe yahava avuga ko ngo yakweza umugozi hama umusaseredoti ariko ariregesha aratangara ati none gukwega umugozi n'igicumuro, hama mu nyuma ngo umugozi wari kw'impene. Nk'icyo rero nico novuga ko hageze ko wirega usheze ukagisubiramo ukacirega neza ukagitomora, kuko n'ahandi urumva bica bisaba yuko ariko arakwiregesha abanza kukubaza ko ukwega umugozi ari igicumuro. Rero ngaha nicaba kiguma kigaruka kuko biri mu bishika, kandi nico kumbure nibaza hajya mu maparuwasi mutumbereyemwo amapadiri mukuru bakira amajambo, nibaza ko muri ivyo navyo nyene biri mu byo baheza bakabafashamwo, kuko ushobora kuri muri ba bantu bafite ingorane zo kwicira urubanza. Hari abantu bama bicira urubanza kandi Yesu Kristo avuga ati sinaje guca imanza, naje kugira ngo abantu bakire. Rero kwicira urubanza turarekura Imana kugira ngo igihe kigeze abarizo ducira urubanza, nuko rero woheza ukabiganira n'umusaseredoti kugira ngo agufashe. Iyo n'iyindi ngorane ushobora kuba ufise ingorane, kandi no kuvuga yuko hari abantu hari ahantu baba barageze maze abo twumva bama biyahura kubera iki? Kubera baba batashobora kwakira ibyababayeko. Ariko uko tubona uwashoboye wiyahuye n'inde ni Yuda, ariko Simoni Petero wewe yararize ararira ibicumuro vyiwe mugabo aragaruka. Hariho rero abantu usanga ibibashikiye badashobora kuvyakira, ugasanga bibageza ngaho. Aho rero niho novuga ko woheza ukarondera ugufasha. Hanyuma hariho Tade wo muri paruwasi Musaga, nawe yarabajije avuga ati mwikarema ni ryari twovuga muri rusangi, ni muri ryari twokwirega muri rusangi ku kabi kaba kazingamise igihugu bitewe n'abakirongoye. Ikibazo kiragoye, iki kibazo kiragoye kuko aba bakirongoye bose so kuba ko bari abakristo canke aya tuvuga ati n'abakristo, niho twovuga ati twoheza tugasaba ikigongwe, kuko nitwoza gusaba ikigongwe ivyo tutakoze mugabo, kuko kwirega novuga yuko twirega ibicumuro twakoze twemanga twakoze n'ahandi, kuko umwe wese azokwibarizwa ibicumuro yakoze. Rero muri ivyo kumbure ni birebire. Muri ibicumuro bishobora kuba byakozwe n'abakirongwe, hari ivyo ibicumuro ushobora gusanga biri mu nzego. Iyo tuvuze mu nzego ugasanga mu buryo ibintu bitunganijwe canke amategeko adatunganye, aho rero kuvuga nk'ibyo kuvyirega sinzi ko ari bwo buryo bwo kugira ngo tubivemo, ahubwo no kutabigiramo uruhara, kuko itegeko ridatunganye canke iyo nyubako idatunganye niho usanga harimo ico gicumuro. Kuvuga rero kuvyirega muri rusangi sinzi ko ari uburyo bwiza, ariko hanyuma nawe warongo yaba yaragikoze ubu nawe agaheza akazoshibarizwa. Ico dukora gusa twamusabira tudacira urubanza, ariko niwe azoheza akavyishurira, kuko naharya tuvuga ngo ubukuru bwose buva ku Mana. Burya Pawulo igihe yavuga ngo ubukuru buva ku Mana, ico yashaka kuvuga ni iki? Nuko kuvuga ko umukuru wese ubukuru azobubazwa ingene yabukoresheje. Hanyuma hari uwundi yabaje ikibazo novuga kiri mu ntumbero ya liturgia, agarutse avuga ati kare mu kuvuga ngo ndirega ku Mana data rugira vyose barafukama, ngo ariko none ubu mu mategeko mashasha ntibagipfukama, basaba guhagarara. Ati none ivyo vyahindutse kubera iki? Sinovuga yuko vyahindutse namba, ahubwo gusa ni kubera ibintu bihava bikaba kamenyero, hama ntiduheze tumenye uko ibintu bikorwa, kuko hariho umugirwa wa liturgia. Umugirwa wa liturgia no kuvuga igihe ugenda wo kwirega ibicumuro vyawe ugafukama, uyu si umugirwa wa liturgia. Ariko muri uryo mugirwa wa liturgia ugusaba ikigongwe mu bisanzwe sigiye sigufukama nta byari bihari, gusa byaye bahavuye byinjira mu kamenyero
ariko no kumenya yuko uwo mugirwa novuga ko ari umugirwa wo kwikubita ku gikiriza, umugirwa wo kwikubita ku gikiriza nka kumwe kwa mutoza kore. Ujya mutoza kore ntiyarafukamye, ujya mutoza kore ngo yikubita ku gikiriza. Hariho rero amajambo y'ikilatini bavuga ngo meya kurupa, meya kurupa, meya maxima kurupa. Nukuvuga naracumuye, naracumuye cyane. Aha rero no kuvuga yuko yikubita ku gikiriza inshuro zitatu. Kwikubita ku gikiriza no kuranda babaye ku mutima. Rero mugirwa no kumeze naye majambo bica bijana. Niko ibya liturgia bitunganije. Aha rero no kuvuga yuko nk'igihugu c'Imana umugirwa tuba duhagaze nkuko ku mutoza ko niko no bivuga. Hanyuma kandi twisunze n'intuze mu yenzo wo mu kilatini wo kwikubita ku gikiriza inshuro zitatu. Mu muri aya majambo nyene bavuye bahindura ati meya kurupa, meya kurupa, meya maxima kurupa. Nico gicumuro canje gikomeye cyane. Aha rero niho sinovuga ngo vyarahindutse, ariko ahubwo niko byari biri, ahubwo byashubijwe uko byategerezwa kuba. Hari rero abantu kubera ko kamenyero, burya iyo umuntu amaze kuba mu kamenyero nukuvuga akaragera igihe bikamugora kugira ngo atahure kumbure n'ibintu uko biri. Bavuga ati n'indirimbo iyo yize nabi kugira ngo uzoyimenye neza biraheza bikagorana. Rero nagira ngo kuri uyu munsi ibibazo bijanye na liturgia naho harimo bimwe bimwe bahavuye nishura mugabo bitari muri liturgia, ibindi navyo kumbure mutashoboye kuronkera inyishu nabitanze mu mazutanga ikiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera kugira ngo dufashe kuba muri iki gihe cikarema, muri iki gihe cyo kwitegurira Pasika no guherekeza abakatikumene bacu tugire Kristo. Tubanze twakire munywanyi ku murongo. Allo. Mahoro yemwe. Allo. Maramutse. Nagira mvuye kuri ikibazo cya liturgia. Muri bande mu twakuye. Jean Pierre Abagabo ndi ku gitaka ca Gatete. Muri paruwasi ya Muhuzi. Yoseze Muyinga. Okay, baza ikibazo cyawe. Nashaka amenye neza kuko ku kibazo cyabajijwe. Bavuze yuko umuntu agiye gusigwa iminyota atabanje kwirega abacumuye. Ego. Nategerereyo inyishu, none mushobora kuduha umuti? Ego, reka baca guha inyishu. Urakoze cyane. Murakoze nawe. Arakoze cyane. Rero nari navuze yuko mu kigo ibiri kwirega ni sakramento umuntu aronka ari wenyene mugabo atari cya liturgia. Mugabo ikici umugirwa w'iminyota n'umugirwa wa liturgia. No kuvuga rero yuko sico kimwe n'iki cyo gusangira, kuko uyu mugirwa werekana ko wacumuye. Rero no kuvuga igihe uba wumva ataco atabicumuro, no kuvuga ibyo bicumuro umuntu aba yarakoze eklezia yose kubwo k'umuryango wose. Numva biba bituraba byo twese nk'umuryango. Nico gituma rero novuga ko kubifatanya kuvuga ngo kuja kwisigisha imyota utireze ngo ubucumuye nitwo bifatanya gutyo, tweza ngo tubifatanye uko. Ariko kubera kwisigisha imyota bibera mu nkuka y'Eucharistia, kandi kuja mu nkuka y'Eucharistia usangira twumvise yuko umuntu ataba afise ibicumuro bikomeye bayavyireze yitunganije. Ca byumvikana rero ko kubera umugirwa ari wo kwisigisha iminyota yo kutoza kwisigisha iminyota utitunganije, kuko urumva muri ico gihe ntiwosangira. Niho rero bica bihurira. Ego sinzi ko yo baronse inyishu ishobora kumufasha. Ego, reka tuce tubana n'iki kibazo. Hariho gira ati ndabaramukije, narasengeye muri orthodox mugira mu orthodox, none kumenga hari byo duhurira ko ngo byinshi. Reka tubanze twakira undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Mahoro neza. Vitere Nova. Na mahoro. Yego, ubaze ikibazo cawe. Ego ikibazo ciwanje. None nk'umusaserdoti ariko akoresha imisa akabona uwuje kwakira umukama atambaye inyambaro biberanye ko yo kwakira umukama.
muri ico gihe umusaseredoti yoshobora kumusangiza. Ikindi kibazo gira kabiri, kubera iki Adamu ya Imana mu kumurema yamukuye mu ivu kandi agasubira mu ivu? None twebwe uno munsi ni kubera iki tuja mu ivu kandi Imana mu kuturema itakoresheje ivu? Hama ikindi kibazo gira gatatu, nk'iyo umuntu apfuye yitavye Imana yahora yemera, ariko twaba tuzi ko umubiri w'umuntu ari ingoro y'Imana. None iyo apfuye Imana imubandanya imugumamwo canke iramuvamwo mu muco, hama umusaseredoti arakoze Imana imuhezagiye. Ego reka bagerageze kwishura ibibazo wabajije. Umbure rero ibibazo umva hari bikeneye kuba mu kiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera. Yabuze inyambaro umuntu atambaye neza mbega kumusangiza umusaseredoti ni vyiza ko yamusangiza. Urumva biragoye kuko ntiwoheza ngo uce, biragoye. Urumva nyine aramusangiza kuko niyo caheza ngo musimbire ngaho nyene byo. No kuvuga rero igihe co kukumbure kumukebura haraboneka ico gihe, mugabo nuko natwe tuheza tukamenya tuti inyifato ibereye. Kandi muri inyifato ibereye iseruka inyuma, navuze inyifato yerekana ko icubahiro ufite ugiye kwakira. Niyo nyifato yerekana ko ugiye kwakira, si niyo nyambaro gusa, kuko hari n'ushobora kuba yambaye ibikwiye mugabo ukabona yuko atacubahiro kirimwo muri uko kuja kwakira umukama. Aha rero niho niko navugana, handi niyo camusimba. Aho rero no kuvuga kubifatira umwanya kugira ngo muri wa mubano baheze bakebure kuko bamuhanure, kuko ivyo ijambo ry'Imana rirabitubwira. Hanyuma ikintu cereko arabaza cerekeye ati Adamu na Eva, ati Imana mukuremeye bakuye mu ivu hanyuma basubira mu ivu, ati nawe tweye ko dusubira mu ivu kandi Imana itadukuye mu ivu. Sinzi igituma avuga ko Imana itadukuye mu ivu, kuko burya icabyawe n'umubiri. Kandi rero uyu mubiri no kuvuga ko tuba twawukumaye ku bavyeyi. Naho ugiye ugarukira kuri Adamu, cyo usanga rero turi ikitwa twebwe turi mu bavu. Mugabo rero igisumbirije nuko kuvuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima. Yego. Hanyuma ajya amajambo ati ibuka ko wavuye mu ivu kandi kuzosubira mu ivu. No kuvuga yuko no kugira ngo umuntu amenye areke kwiyemera kwigira Imana atari Imana. No kuvuga rero igihe ubaye mu kibanza cyawe Imana ikaba Imana, no kuvuga rero ni ngaho ni udashobora gusubira mu ivu, ubufasha inzira ya Yesu Kristo yakiriye ubwo bumuntu bwacu. N'ahandi no kuvuga yuko aya majambo no kumenya isigura tubwira, reka naho avuga ati ntitwavuye mu ivu, none iyo umuntu apfuye ntusanga ibi byose nibihinduka bikasubira kubivu. Bitugize. Kandi burya usanga ni ibintu byinshi biri mu mubiri w'umuntu hataho bitandukanye n'ibigize ivu. Hari ikindi yavuze ati umuntu yemera ati yapfuye Imana iguma muri we, singene nakitahuye. Umutima ngira ngo nako yomenya ko hariho umutima akaba n'umubiri. Kumbure rero umutima iyo abaza ati umutima n'umubiri biratandukana. Biratandukana nyine. Mugabo mu gihe kizuka bizosubirana. No mu buzima bwabo buhibwe buzoka biri kumwe. Okay. Reka tubandane nagira nibutse hariho ariko baza nimero ko twokusubiramo manimero ku telefone 72 amajana 424 amajana 797 cyangwa 22 28 ubusa 6 51. Ubutumwa bugufi ni 79 amajana 943 amajana 513 niyo mushaka kwandika ko ubutumwa bwanyu. Eka ikindi kibazo, hari ikibazo bavuze ati ndabaramukije we nasengeye muri Orthodox none kumenga ngo hari byinshi ngo hari abantu bagomba batelefona kuri nimero yo kwandika ku butumwa bugufi, nababwiye ko atari yo gutelefona ko ari yo kwandika ko gusa. Ariho ati ndabaramukije nasengeye muri Orthodox none kumenga hari byo byinshi ngo duhuriye ko byinshi ngo nagize nabi. Yagize nabi. No kuvuga sinzi Orthodox kuko burya hari abakatolika bo mu bita ngo amasengero yo mu buseruko kandi Eka hariho umunywanyi ku murongo, reka tumakanye. Allo? Oui.
urinde hanyuma ubaze akabazo. Ndi niyo nkuru Tasiye Paruwase Gitaramuka. Diyoseze ya Muyinga. Ego baze ikibazo cawe Tasiye. Mu nyigisho twagiye turakurikirana mwaratubwiye yuko iyo umuntu yahora yemera avuye kwirega kwa patiri araharigwa ivyaha vyiwe. Allo? Ego turakumva. None nk'iyo bishitse agapfa avuye kwirega ko tuzi yuko umuntu acaja mu purgatori kugira ngo acorogwe ivyaha vyiwe. Wewe ntirirwa araje kubera aba yahariwe ivyaha vyiwe. Ego urakoze. Hama ikindi kibazo naco mfise. Nashaka kubabaza turazi neza yuko muri iyi si higeze abenshi yo biyorobeka mu byo gusenga. Hama bikagora gutandukanya umukristo n'ujya muntu akora ibintu bitameze neza. None nk'ubu iyo bishitse twoshobora gutandukanya neza gute umuntu avuga ukuri n'uvuga ibinyoma mu gihe boyeshi biyorobeka mu byo gusenga. Urakoze cyane. Ego reka patiri abandanye abishyura sinzi wari kwica kibazo cyo usenge mu Orthodox. Ego muri abo Orthodox rero kumbure no kumenya ko mu ntango kwemera kwari kumwe kwari kwa kwemera Yesu Kristo. Hanyuma rero hari igihe usanga hari imigirwa myinshi nyene koko duhanirako mugabo sinzi ko indanga kwemera yacu ya nama y'abatumwa sinzi ko ari imwe. Aho ni ubwa mbere yobanza akagira kuko imigirwa yoyo kuko kugira ngo tumenye ko turi kumwe nkajya mu makereziya ariko ndavuga yo mu buseruko bita ngo nayo mu buseruko no kuvuga yuko kugira ngo umenye nuko abayemera papa kandi tukaba dufise inama imwe y'abatumwa. Aho niho tuheze tukabimenyera n'ahandi urumva hari ibyo usanga hari abantu usanga bavangavanga imwe bita bavangavanga ugasanga tora ikintu hariya gatora ikindi hariya hama mu nyuma ukamenga birasa mugabo bidasa. Ibyo bintu bibiri rero nivyo cyane cyane yo kwisunga kumva yuko dufise umwungere umwe kwemera ko ikibanza ca mbere ca Petero ariwe papa hanyuma akaraba rero nuko ijya nama y'abatumwa ari imwe ibyo bikamufasha kumva ati aba turasangiye ukwemera. Ego reka imbere ko tuja ariho uwahejeje kubaza ati umuntu ahejeje kwirega hanyuma agaca yitaba Imana ati none ati kovuga ati ntaja mu purgatori ati aca mu ijuru. Erega purgatori ntitiyumve nk'igihano. Bwa mbere ikintu twokumva purgatori nuko iryo jambo nyene baciye bari bashaka kurigumiza uko nyene purgatori mu bisanzwe no kuvuga gutyorogo. Kandi burya birumvikana ko na wewe utoshora kurenguka ahantu nyene hahambaye nawe utabanje kwitunganya. Urumva waba witwa ko wavuye kwirega muri uwo mwanya hanyuma ugaca yitaba Imana atasura gucumura. Ariko burya rero no kuvuga yuko naho umuntu aba yibaza ati nireze turabona ko burya umuntu aragoye kandi wenyine yabivuze. Burya natwebwe ntitwiyiziye agiye yavuze ati abantu bariyorobeka burya natwebwe ntitwiyizi uko turabona nk'ubu abantu ngo bavuga ngo mukama bose bazoja mu bwami bw'ijuru ngo hama ngo hari abaje bavuga ati warigishije iwacu twarirukanye amashitani ku izina ryawe ngo wahanuriye ku nami iwacu aravuga ati sindabazi avuga ati twugure uratuzi rero no kuvuga burya naho bawireze arya hari byinshi ntibibaze ngo wabyireze byose kandi noneho nawe nyine arahora bibona yuko hari ibyo ugenda uribuka cyane cyane nk'aba banagurwa muri mutima mwerana. Hari igihe umenga ni igitambara gitabutse kivuye ku maso yawe ugacubona ibicumuro wagendeyemo kare utahora bibona. Aha rero nico gituma umuntu atoca avuga ngo mvuye kwirega ngo ntagenda mpagaze. Mbega aho ntawe uvuga ku bijanye n'icyeyi kwabi usanga woyireze mugabo nturishura kuko urabona hari icyo bisaba kwishura hari nk'ibyo watwaye ibyo byose ibyo byose igihugu utararonka uwo muco uhava wibaza ngo kuko nk'ubu abantu birega kuko hari igihe usanga umuntu yirega ukamenga nkajya amabwiriza 3 ya mbere ukamenga nta bicumuro bikorwa ariko iyo bamwe ari muzi nk'ibicumuro bikorwa ku ibwirizwa rya mbere ni byinshi ariko rero umuntu nk'ubu ugasanga ariko yirega narabeshe gusa utuntu ntaheze burya ni byinshi biragoye nico gituma rero urumva musanze ko kwirega tutirega neza na rimwe oya hajya kwirega neza ni nema y'Imana kabisa.
kuvuga nico gituma iryo tucyororero rihari ahubwo Imana yagize neza kugira ngo ribe rihari umuntu yitunganye kugira ngo ashobore kwibona neza amaso mu yandi. Yego. Ikibazo ca kabiri ati none hari abantu basenga biyorobeka abandi ati nuntu bamenya gute abasenga biyorobeka n'abandi basenga mu kuri? Aravuga ati abantu b'iki gihe gusa b'iki gihe gusa kuko nabo mu gihe cyake nabo nyene uko ico cyo kwiyorobeka novuga reka no kwihenda iyorobeka no kwihenda cyaje guhenda Imana umugani w'abana urabona nk'ubu Ananiya na Safira bariyorobetse kandi Petero yarababwiye ati umviriza rero burya wari mwari gushobora kugurisha iparcela yanyu hanyuma amafaranga mukayagumya kuko nta tegeko ryari rihari mugabo ko mwashatse yuko mutanga yose mwari kuyatanga yose ntubesha rero ubesha abantu ntubesha Imana. Hanyuma rero nkuko ariko aravuga twebwe urumva ntidushobora kumenya twoshobora guca imanza ariko Imana yoyo ibona byose. Imana ntushobora kuyiyorobekako ajye bibibona biyorobeka bitiyorobeka burya Imana yo irabibona. Yego murakoze cyane ku nyisho mutanze. Reka tuje no ku bibazo bitari bike byamaze kuba byinshi cyane bamaze kubaza mwaramutse nanje hari ibintu ngo ndatahukiwe none umugirwa wo gusigwa iminyota wavuye he? Ndi muri paruwasi ya Buhonga Sukisare Rubyagira muheza je naza ko ikibazo kiri mu byo mwishuye kuko yego ari ibibazo baravyishuye cyane cyane kubijanye n'iminyota ibibazo bitari bike ati nibagiye kwidona ubundi ati amahoro ya Kristo nagira mbaze Patrick kuki hari amaparuwasi usanga mu isengero haguma ibara ryera gusa ugasanga mu gihe cy'ikarema canke cy'ubushikiro kwido ego ntiboba ega virana ati nagira mbaze Patrick ati usanga mu isengero hama ibara ari abantu batugora cyane uko telefone si yo gutelefona ko nico gituma bica usanga ntabisomye neza nkuko ikibazo nakivuze neza atugasanga mu gice karema canke c'ubushikiro canke mu gihe cy'uduhibaza biranda bafiri umukama canke mu gihengo gisanzwe kuko ko badaheza ngo bari bantu baguma batugora n'ubu cane. Iyi telefone niyo kwandika ko ubutumwa si yo gutelefona ko nabivuze ama telefone gutelefona ko twayabahaye ati tugasanga n'ubu nyene n'ukuri baguma bayitelefona ko iyi telefone 79,943 siyo gutelefona ko no kwandika ubutumwa kuko mu iyi telefone ko ntaco tuheza ngo tubafashe. Ego eka tu andanye ni ikibazo cy'uyu muvukanyi ati berekana ndabaramukije nashaka kubaza mu gihe ugiye kwirega umupatiri akaguca impongano ntazikore ibyo bicumuro birarekugwa mu umuntu w'amajana 381 ubusa 58 mureke kutu nababwiye yuko iyi telefone atari gutelefona ko uyu muntu yavuga abajije ati none umuntu yagiye kirega hanyuma impongano ntazikore ararekurika uba warekurira ikigongo nta bindi gisaba we bisaba gusa yuko wiri iki gicumuro cawe hanyuma impongano ni uburyo bwo kudufasha kugira ngo intege nke kandi bigaragaza no gushaka yuko ico gicumuro ufise ingoga yo kugira ngo kivemo nandi kigongo c'Imana nta kindi kintu gisaba nta kindi kintu gisaba ntavuga ngo banza ukora ibihama ngenda kurekurira bisaba yuko wewe ico gicumuro cawe ufise iyo ntumbero yo kucirega hanyuma iyo mpongano ni na kigoro eklezia guha wagufashije kugira ngo uve muri ico gicumuro niko nabivuga. Yego ni uburyo bwo kudufasha kugira ngo tukivemo tugihe bufise gushaka kuko kwivamo. Ego harundi abaje ati mbega gufungura inyama kuwa gatatu iminyota n'igicumuro mbega mu ikareme igisabisho ndireka ku Mana rugira byose ntikirekuriwe kuvugwa. Claudine Munyakanyosha mu ikarema kirarekuwe kuvuga ndireka. Ego gusa kuwa gatatu y'iminyota gisubirirwa n'ujya mu gikwa w'iminyota. Yego hanyuma uwabaje nawe ati none kurya inyama kuwa gatatu y'iminyota n'igicumuro ariko ngira ngo
aherereye barababwira yuko ku munsi wa gatatu w'iminyota co kimwe n'uwa gatanu mweranda ni iminsi itegerejwe yo kwisonzesha, si no kwisonzesha gusa ibyo kurya n'ibindi umuntu akunda kugira ngo agire abyiyime. Ego uwitwa Felix ni Imparamirundi agira ati mbe umuntu nko mu kwibabaza afashe ingingo yo kutaca ipfuku bureta canke ishuka ryamye mu gihe c'imbeho vyomufasha ngo vyomufasha. Ibi navyo birimwo mu buryo bwo kwibabaza mugabo ntibisiheza ngo bisubirire kwisonzesha. Iki naco n'uburyo bwo kwibabaza mugabo nk'ubu nk'ico cyo kuvuga ngo kwipfuka ubureta. Mugabo nk'ubu afashe nk'akanya nk'ubu nko mwijoro akavuga ati reka mbyuke ngende gusenga, ukabifatanya no gusenga byoba byiza gusumba aho bigira gusa. Nibaza ko bitoba byonyine atabifatanya no gusenga. Ego mwaramutse neza, nagira mbaze ku bijanye no kwakira Ukaristiya iko hari ngo bamwe bayakirira ku rurimi abandi mu biganza, ikibereye n'icahe nk'uko litije bitegekanye. Aha rero nukuvuga ko byose birekuwe, byose birarekuwe, hanyuma rero bigaca biheza bikavana n'intumbero ngaho barongoye paruwasi baba batanze. Ego ni muri iyo ntumbero n'ahandi byose birarekuwe. None nk'abarongoye paruwasi nshobora kuvuga ati jewe muri paruwasi ntawe uzo kwakirira ku rurimi. Ababigize uko canke bakavuga bati nukuvuga ntushobora kwakira Ukaristiya ufukamye, camo bikora uko bababwiye. Arafite uburenganzira. Kuko nawe bariko ibyo byose nibaza ko abafite iyo ntumbero yo kugira ngo abafashe kugira mukure mu kwemera. Ego hariho ikibazo mbonye kitajanye n'ikiganiro ati mushobora kudusigurira ibibatiswe, ariho ibibazo bitajanye n'ikiganiro ariko nagira mbaze Pati, none hariho ibintu byinshi mwatubwiye amategeko ya liturujia abakristo usanga batazi kubera iki usanga batamenye, nka mwavuze ngo gufungura imbere yo kwakira umubiri wa Kristo ngo isaha imwe, Papa Yohani Paulo wa kabiri isaha imwe, abandi hari amasaha 3, abandi bagera bihindura. None kutuzi ko umuntu yagiye mu misa usanga agira ati ngenyo yakayi, kandi wasanga ni benshi babigira uko, kandi kubera kutamenya none ibyo kubiki batabimenyesha ayo mateko ya liturujia ngo abantu abakristo bayamenye. Arimo kuko wumvise ko no muri cya gitabo c'amategeko wabyumvise ni mu gitabo ni mu ngingo y'amajana 919 birimwo amategeko ya Eklezia. Yego birimwo kumva imbere yo gusangira niburi isaha, bitabuza rero yuko ushobora kurenza isaha imbere yuko uheza ukaja kwakira Ukaristiya gusangira. Rero bivuga ko ako kayi rero ibyo ari byose wabyiteguriye wabishize ku muzirikanye. Urumva yuko hogara gusangira wamaze kugira kuja mu misa, wamaze kubanza ugafata umwanya kugira ngo unywe ico cyane. Ariko ku benshi ko ntabyo bazi kandi ingorane rero uko kutabimenya kuko bifata minenegwe, hariho inema umuntu aba yari kuronka ugasanga ntayironse mu ruko gusangira kwiyo. None iyo twavuga ko ari ikosa ku wabigize kubera kutamenya, kuko ingingo ziri muri y'amategeko zose yego hariho ahantu bavuga mu Gifaransa personne s'enseigne ruboniko nabyo mu marekezi nuko nyene bimeze. Ni ukuvuga yuko ese uko bimeze ariko nibaza ko byigishwa birigishwa biravugwa benshi barabizi, nk'abakera bobo bari babizi yuko guhera mu gicugu ca wibaza guhera mu gicugu ubu ugiye nko muri musase dufate urumva ko ibanga ingata. Abo bari babizi, kandi muri iki gihe rero babifata minenegwe, ugasha usanga umuntu nyene aciye afata ikintu kandi ntiyubahiriza uwo mwanya. Mbege ho dufatiye dutangwe kuri Pio wa 12 yagabanije ikabisaha imwe agahindura imbere n'ibifatwa, hanyuma Yohani Paulo wa kabiri ati isaha imwe, mbega ntashobora kuwundi na nka Papa Francis akavuga ati ubu rero biravuyeho. Ubu byogorana kugira ngo bavuga ati biravuyeho kuko haracari ico gitabo c'amategeko urumva bikirimo, ubwo byo bisaba kugihindura. Kare ntivyari mu gitabo c'amategeko, yari ingingo nyine. Twabyumvise ko mu gitabo cyo mu gihe c'umwaka wa 1917 niho batubwira ko kwari guhera saa 6 y'ijoro. Urumva ivyo ufashe imbere ya saa 6 y'ijoro ntaco, umugabo guhera saa 6 y'ijoro ushika usangire yuko imfungurwa n'ibiboreza
byari bibujijwe. ariko nibaza ko ico gihe nta misa yo ku mugoroba yari hari, ngiye hari misa yo mu gatondo gusa, ngira ngo bivana n'ibihe abantu baba barimo, nuko ibintu bigenda biragira. yego Umugabo rero urumva yuko ubu uye naho ari yo ku mugoroba ntiwumva saa sita y'ijoro hanyuma uzorindire ku mugoroba. oya nicyo gituma bavuga ati iburi isaha imwe. yego none nyakwa Patiri negenda ukengurukire kuko umwanya uratujanye, umwanya uriko uraturega, ibibazo ntibishoboye kwishurwa byose, kumbure ko muzoza muronka kandi kajya kugira ngo twishyure ibibazo bitaba byishuwe. ko none ijambo twohereza ko kino tusoze kuri kiganiro nirihe? Ijambo twosozerera ko nuko ubu butumwa turimwo twumvise ko harimwo novuga ibice bibiri, ari inyigisho nkomeza kwemera. Iyo nyigisho nyine urumva idukomeza mu kwemera kugira ngo dushinga imizi. Hanyuma hakaba rero n'iyi ya liturujia idufasha kugira ngo duhimbaze neza. Kandi twumvise yuko iyo inkomeza kwemera ituma dukomera mu kwemera, dushinga imizi mu kwemera. Ariko liturujia nayo ikadufasha guhimbaza neza igikorwa c'icungurwa kugira ngo kibandanye. Kibandanye no kuvuga ko Imana inahazwe mu ijuru kw'isi naho haza amahoro. Yego.